Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ababaje, akaba ari amakuru ateye agahinda, aho tugiye kugaruka ku byashikiye Rabini na bagenzi be bamaze iminsi 70 atagakuru kabo, ndetse ubutegetsi bukaba buri mu gacerere, bikaba biboneka neza ko buba baramaze kwicwa, ndetse hakaba hari amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba duhejeje gukura mu iperereza ry'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko atari Rabini na bagenzi be bane bafatanywe bishwe, ahubwo ko hagiye kubandanya hicwa abarundi batari bakeya baba baravuganye canke se barakoranye, ndetse bafise aho bahuriye na Rabini, aho amakuru adushikira yemeza ko harimwo n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi zaba zigiye gufatwa nyuma ya Rabini, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibintu bikomeye cyane, ndetse abatari bake bakemeza ko abarundi bari mu ngorane zidahera, bari bakwiye gukora ibishoboka byose bakikingira babanje gukura ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda, aho ubwicanyi bwongeye kwimonogoza mu gihugu c'u Burundi, ndetse amakuru adushikira akemeza ko abarundi bagiye kubandanya kwicwa mbere y'amatora, kuko ari wo mucyo Ndayishimiye yafashe wo gutera ubwoba abarundi, kuko azi neza ko ata murundi n'umwe ushobora kumujya inyuma mu matora yimirije imbere ya 2027 amatora y'umukuru w'igihugu. Benshi mu basendefted bemeza ko badashobora kongera gutora Evariste Ndayishimiye. Tabigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kugaruka ku ihagarikwa ry'ibihangange bikomeye cyane, aho bari bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, bica uwo bashatse bagakiza uwo bashatse, ugize ico abavugaho wese imbonerakure zikamutuka, ariko uyu munsi utabarije umwe muri bo, izo mbonerakure nizo zigaruka zikamutuka zikavuga ko dutabariza abansi b'igihugu. Ibi byose bikaba byerekana ko mu Burundi ibintu bikomeye cyane, ndetse bikaba byerekana ko burya abategetsi bari bakwiye kwitwararika bakubahiriza amategeko, aho kwica uwo bashatse ngo bakize uwo bashatse. Amakuru ahari nuko umunsi Ndayishimiye n'umutambukanyi we bafashwe bagapfungwa, nk'uko biriko biraba ku bindi bihangange, abarundi bose bazarara mu munezero, ata murundi n'umwe utazigera ujya mu ibarabara ngo abyine insinzi, kubera aho ubuzima bugeze, ndetse kubera aho igihugu kigeze, aho benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kiri mu ibarabara, igihugu kigeze ahatemba, igihugu kimaze guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera kutagira umukuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira amakuru ateye ubwoba y'ibyashikiye Rabini na bagenzi be, reka tubanze tubereke abategetsi bishe bagakiza, ariko uyu munsi bakaba baratawe mu ibohero. Uyu munsi abababyinaga akaba aribo bariko barabita abanzi b'igihugu. Agafoto nta nkuru nabonye inezereza abarundi nk'ipfungwa ry'abategetsi, cyane cyane iyo baranzwe no guhohotera abandi. Abantu bari mu butegetsi barakwiriye kwitonda, iyo bakomeye bakama bibuka ko bihera, iyo babona abakomera amashi bakibuka ko abo nyine aribo bazogaruka kubavuma. Hari imyaka turiko turavuga amabi ya Bunyoni hano, twaronka ibitutsi bitagira uko bingana. Ubu binashitse tukamutabariza agowe, bamwe nyine bahoze bamubyina bari mu badutuka ngo dutabarije umwansi w'igihugu. Inzego yahoze akoresha mu guhonyora abarundi nizo nyine akoresha mu guhonyora abarundi, nizo nyine zikoreshwa mu kumuhonyora. Ipfungwa ryiwe ni imwe mu nkuru yahimbajwe n'impande zose, none bwa bukomezi bwamaze iki? Inkuru y'ipfungwa rya General Berite Gahungu, Colonel Desire Uwamahoro,
Koloneli Moise arakaza batazira nyeganyega zakiranywe akamwemwe kadasanzwe, ariko bagikomeye uwabavuze yaba yitwa umwansi w'igihugu. Inkuru ivuga ibihe bitoroshe komiseri Doreraho ariko aracamwo ikurwa ryiwe kuba akurikiranwa n'iperereza yakiranywe akanyamuneza n'abantu benshi bavuga ingene yahora abahohotera. Ifatwa ry'umujejeka Gerard Ndayisenga muri Kigarama 2021 naryo ryarakunzwe bidasanzwe, naho yavuye arekurwa inyuma y'imyaka 2 adaciriwe urubanza. Ubuhoho aciye hose Igitega baca bamwerekana, bamwe baramufotora nawe nyine ariyumva ko ari nk'ikimaramari. Bategetsi mwirinde kuborerwa n'ubutegetsi, mureke kukangwa n'ibyubahiro igihugu kibaha mukibaza ngo musumba abandi. Nimuhendwe n'ayo mashi y'abasabyi mugumya mukomerwa. Abo bababyina nibo bazabatera amabuye, hamwe n'abo bafatwa botangara igihugu cyose. Ejo ntuzeye na mukiwe, hamwe n'abo bafatwa bawutangara igihugu cyose cinjiye mu minsi mikuru idasanzwe. Ndayishimiye n'umutambukanyi we bafashwe, ni ukuri igihugu cyajya mu munezero, kandi bari bazi ko havuye Imana ari bakurikira mu gukundwa mu gihugu. Nimubibe urukundo n'ubutungane mu Barundi bose, nimwirinde kwishira hejuru, nimwigire ku byashikiye ab'imbere yanyu. Burya nabo bari bazi ko ari itumana, bari bazi ko bakunzwe cyane, ndetse bari bazi ko ari abantu bakomeye cyane, ariko bisanze ibintu byabahereye, ndetse bisanze ibintu uko babitekerezaga atari ko biri. Uyu munsi Ndayishimiye n'umutambukanyi we bazi neza ko bakunzwe mu gihugu, ariko ntibakunzwe na gatoya. Ikimenyetso nuko bavuye ku butegetsi Abarundi bose barara banywa inzoga bishimira icyo cyiza Imana yaba ibakoreye. Tugaruke ku biriko biraba, ndetse tugaruke no kwifatwa rya Rabine, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze kuyangara. Iminsi 70 yaraye irumanye Rabine na bagenzi be barafashwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi. Kugeza ubu nta gakuru kabo. Bose hamwe bari 5, 4 bari baje bava mu Rwanda. Dieudonné Niyukuri batazira Rabine, Eloyi Nkurunziza, Vena Ndikumana, Fabrice Rigwira umutima, bose bafatiwe mu Kirundo kuwa 29 ukwezi k'umunani 2025. Imodoka zabo zibiri nazo zarafashwe. Uwa gatanu ni Bonaventure Nkuriyingoma, we imodoka yamufanye mu nzira ariko aja mu Kirundo, maze aca aba arayikoresha Igitega. Yafatiwe mu ihoteli Igitega mu bucagucagu bwo kuwa 30 ukwezi k'umunani 2025. Ibimenyetso byinshi byerekana ko bacishijwe ku cicaro cy'iperereza i Bujumbura. Mu nyuma habonetse ifoto yabo bapfungiwe ku biro by'iperereza mu Cibitoke. Guhera ubwo nta gakuru kabo. Umutego wubatswe na Lieutenant Colonel Noella Banyezako. Amakuru dufise avuga ko umutego b'abantu baguyemwo wubatswe n'intwazangabo y'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Noella Banyezako. Si ubwa mbere abikora. Kuva muri za 2018 Noella Banyezako yaravuzwe mu mitego myinshi, aho yabesha abantu ko afise ibigwanisho agurisha, gutyo bakirangira anyuruje abantu bagiye kubitora amamodoka yabo n'amafaranga yabo byose akabitwara. Ibyo byose yamye abikorana na Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira Nkoroka wo muri documentation. Muri bene iyi mitego yama akoresha bamwe mu bahoze mu gisirikare ca kera canke abandi bafatwa nk'abizerwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gutega Rabine hakoreshejwe uwitwa Alex Hajayandi. Vuba tuzobaha inkuru ijanye n'imitego Noella Banyezako ariko aratega abatari bake, agacerere mu nzego zose z'igihugu. Kuva bano bantu bafashwe nta rwego na rumwe rw'igihugu ruragira ico rubivuzeko. Iyo ngendo irateye amakenga. Ubwo baracariho. General Major Ildefonse Habarurema urongoye Service Nationale de Renseignement na Colonel Jean Dafe Manirakiza atwara iperereza ry'igisirikare G2 nibo bategerezwa kuvuga iyo bano bantu bari.
umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH nawe nyine wahisemwo kunuma nk'uko wama ku bibazo by'abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo. Iminsi 70 ni myinshi cyane. Abantu naho ubo kwigirizwa amakosa ameze gute? Amategeko y'u Burundi avuga ko bajanwa imbere y'ubutungane bakisigura maze bagiriye icaha bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Uburundi bwa bwarahagaritse kugengwa n'amategeko. Leta ya CNDD-FDD yoba idashobora kubaha amategeko yishiriyeho. Burya guca iruhande y'amategeko yo hageze guhana abarwara barabyihenda ko cyane kubera bibaza ko bizofata abo banka gusa. Ariko iyo mitego izokura benshi mu batwara bazobona ko nabo bashika ko bicuze. Amategeko ariho ku neza ya twese niyubahirizwe. Agateka kazina muntu ni kubahirizwe kuri bose. Iruhande y'abantu batanu hari abandi banyuruzwa imbere bene inyuma yifatwa rya Rabini. Wabagirizwa kuvugana na Rabini n'ubu hari abandi begereje gufatwa. Tubandanya gusaba ko abo bose berekanwa iyo bapfungiwe. Imiryango nayo izi ko abayo banyurujwe muri ayo mezi tubandanya kuyisaba ngo idufashe gushira ahabona ayo makuru. Kunuma biha ingufu inzego zinyuruza abarundi. Icyo bikoze amakuru dufise twakuye mu iperereza nuko aba bantu baramaze kwicwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko hari abandi batari bakeya bagiye kubandanya bicwa bazira ko bavuganye na Rabine na bagenzi be, ndetse byose bikaba biriko birakorwa n'iperereza rya gisirikare rifatikanije n'iperereza risanzwe. Ibi byose bikaba biteye ikibazo gikomeye cyane, aho abarundi benshi bemeza ko ibi bintu bidahagaze byanze bikunze ibintu bishobora gukomera cyane. Tugaruke ku biriko biravugwa mu ntara ya Cibitoki. Uretse ko atari mu Cibitoki gusa, mu gihugu cyose cy'u Burundi hama hatorwa ibiziga bigatera amakenga abarundi batari bakeya. Ibiziga bibiri harimo ic'umwana byaratowe ku nkengera y'uruzi Nyamagana. Cibitoki kuwa 5 Munyonyo 2025, umugabo w'imyaka yababa 50 n'umuhungu w'imyaka nka 12 baratowe bapfuye kuri uyu wa 5 Munyonyo ku nkengera y'uruzi Nyamagana ku mutumba Nyamagana muri zone na komine Cibitoki mu burengero bw'u Burundi. Ibyo biziga bibiri byabo byaboneka ko ibikomere byinshi byerekana ko bishobora kuba ari ubwicanyi bubiri. Ibyo byabaye hafi isaha 7 z'umuhingamo. Abanyagihugu bari mu micungararo harimo abimba inzahabu mu buryo kama babonye amasazi menshi azunguruka hafi y'urwo ruzi. Bamaze kugira amakenga bace begera baca babona ibyo biziga bibiri mu rufuko hafi y'amazi. Abanyagihugu bamaze kubona ibyabaye barabimenyesheje uburongozi bwaho n'igipolisi. Nkuko byabonetse mu ntango, abo bapfuye bari bafise ibikomere binini byinshi byatewe n'ibikoresho bikarishe. Ntiharamenyekana abo bantu abari bo. Ibiziga byabo byajanywe ku bitaro bikuru bya Cibitoki kugira hakorwe ibipimo. Hasabwa abashinga intahe aribo abanyagihugu bafise amakenga. Abajejwe intwaro muri zone ya Cibitoki basaba imiryango yose yoba yaheruka kubura abantu bo mu miryango yabo kuza kuraba ko bohamenya. Basaba kandi abanyagihugu gukorana n'igipolisi mu ntumbero yo korosha amatohoza. Ariko ubwoba buguma bwiyongera mu banyagihugu. Si ubwo bwa mbere ibiziga by'abantu bitowe muri iyi zone. Kuva mu ntango z'uyu mwaka hamaze gutorwa ibiziga 7, ariko abakoze ubwicanyi ntibaramenyekana. Abanyagihugu ba muri ako gace basaba ko hakorwa amatohoza yimbitse kugira abakoze ayo mabi bafatwe kandi bashikirizwe ubutungane byihuse kandi vuba na bwango. Saho gusa byabaye kuko no mu Rumongi naho byahabaye. Umupfasoni n'umwana wiwe basanzwe bapfuye ku musozi wa Muzi. Rumongi itariki 5 Munyonyo 2025. Inkuru y'agahinda yateye inkumbi y'umubabaro mu banyagihugu bo ku musozi wa Muzi muri zone ya Marambya komini Rumonge, aho basanze umurambo w'umupfasoni w'umwana wiwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Amakuru avugwa n'abari aho bavuga ko uwo mupfasoni yitwa Nadine Ninahazwe,
hamwe n'umwana wiwe Alex Beni Irangabiye afise umwaka n'amezi 2 bari bamaze iminsi batabonwa kuva ku wa gatandatu igenekerezo rya 2 Munyonyo 2025 kubera gukumirwa kwabo kwari kumaze iminsi. Abaturanyi baramenyesheje abajejwe intwaro bo muri ako karere. Abajejwe intwaro barafashe ingingo yo gufungura inzu y'uwo muryango maze basangamwo ikintu gikomeye, umurambo w'uwo mwana wari waguye mu gatiro k'amazi. Umurambo w'uwo mupfasoni nawo waje gusangwa mu gishanga kiri hafi yaho nk'uko byemezwa n'ababonye ibyabaye. Umugabo w'umupfasoni yari ari muri Tanzania ku mpamvu z'akazi igihe ibyabaye byaba. Ubu ntiharamenyekana icatumye uwo mugore n'umwana wiwe bapfa, kandi nta numwe arafatwa canke yikekwe. Abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi cy'igihugu baramaze gutangura amatohoza kugira bamenye ukuri kw'ibyabaye no gufata abo baba bifisemwo uruhara. Abanyagihugu bari mu gahinda kenshi, barasabye ko ukuri koja ahabona kandi ubutungane bugashirwa mu ngiro. Ibi nibyo bibazo bikomeye cyane biri mu Burundi bituma abarundi benshi bavuga ko ubutegetsi bwari bukwiye kugenda kuko ntaco buriko burabafasha. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira, amakuru yerekana ingene Ndayishimiye akomeje kwica igihugu.